Urukurikirane rw'ibiganiro vy'umuhari inamahoro ku mateka y'abakenyezi, ikiganiro ca 28. Kuwa 10 Kigarama, isi yose yarasozereye ryasekeza ry'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Kabaye akaryo keza ko gusubira kwiyemeza guhuza ivyiyumviro vya twese, abagabo n'abagore, kugira ngo twihwereze hamwe iki kiza c'ihohoterwa, twongere kandi dufatire hamwe imigambi n'imigabo yo kukirandurana n'imizi mu maguru masha. Nk'uko umunyamabanga mukuru wa ONU yabivuze, ihohoterwa rigirirwa abakenyezi n'abigeme n'iryo hohoterwa rya zina muntu rigwiriye ku isi kandi rikeneye inyishu zihutirwa. Iki kiza ca COVID-19 kikaba caje guhubura ivyahuha. Mu gihugu cacu ho twarabonye ko itituka ry'umutekano rijana n'igwirirana ry'ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme. Vyaribonekeje igitigiri c'amabi yakorewe abakenyezi n'abigeme kuva mu 2015 ntaho cari bwaboneke mu Burundi. Igwirirana ry'ibitigiri vy'abahohoterwa rirasigurwa kandi nuko amashirahamwe y'abakenyezi, ibinyamakuru vyigenga n'ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi vyagwiriye. Ivyo bigatuma bishira ahabona ivyahora bikorwa mu mpisho bikamenyekana. Umuhari inamahoro uzoguma wibutsa ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa ONU aho yagize ati: amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme si bwome, imigabo n'imigambi kandi y'igihe kirekire ikwiye gufatwa ku isi yose kugira ngo ako kabi gatuzwe. Ivyokorwa vyose vyofatira ku mvo nyamukuru ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme rishingiye kw'imizi. Intumbero nyamukuru y'umuhari inamahoro ni kumenyesha amakuru ajanye n'ayo mabi, kugira ngo twese hamwe turwanye ako kabi dufatiye ku mvo n'imvano. Izo nazo zikaba zirimwo imico, ivyerekeye ubutunzi, imvo za politike n'izishingiye ku mategeko, hamwe rero n'ingene ayo mabi abangamira ubuzima, agateka, umutekano, kubaho neza kw'abayakorerwa, hatibagiwe uruhombo runini atera mu vy'imibano n'ubutunzi. Kugira ngo umuhari inamahoro ushike kuri iyo hangiro yishinze, bimwe mu vyo wiyemeje kuzokora n'ibi: kugwiza amasekeza yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme uhereye kuyashingiye ku migenzo yacu, kwama yegeranya amakuru ajanye n'amahohoterwa uko yitwa kose akorerwa abakenyezi n'abigeme mu gihugu hamwe n'inyishu atorerwa, ukongera kandi ukagira urunani rw'intamenwa n'abagabo n'abagore, inkumi n'imisore, kugira ngo bafatanye urwo rugamba rwo kurwanya ayo mabi. Umuhari inamahoro wiyemeje kandi kuganira ku vyerekeye ububasha bw'abubakanye, kwimika ubugabo buzira gukumira no gutegura abakenyezi n'abigeme baja mu nzego z'igihugu kugira ngo baze bafata ingingo n'intumbero yo guteza imbere igihugu, bashize imbere umukenyezi mu bice vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Umuhari inamahoro wifuza kandi gufatanya n'abagabo n'abagore, inkumi n'imisore mwisekeza ryo gusaba ko hoba impinduka mu mategeko ashingwa, mu ngingo za politike hamwe n'imigambi y'iterambere ifatwa kugira ngo abakenyezi bisunonore mu butunzi, bashobore guharanira ingingo zibereye badatinya kwakwa uburaro n'uburamuko na bene amatungo. Amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ntakiri agaseseshwa rumuri, kandi twese tuyafisemwo uruhara runini canke ruto, nk'uko twese nyene kandi dushoboye kuyagwanya tukayarandurana n'imizi. Nta rucanco, nta muti atari ukwemera guhinduka no guhindura abandi, kuva ku munyagihugu gushika hejuru mu butegetsi, duhereye mu migenzo, mu mibereho, mu nyifato no mu ngingo zifatwa. Iryo hinduka ryotuma himikwa iteka rya zina kiremwa muntu, hatibagiwe iry'umukenyezi, nkako
nta mugabo yovuga ko ari n'iteka igihe ataryemerera umuvyeyi wiwe yamwibarutse, mushiki we, umucance canke umukobwa wiwe. Impinduka dushaka tuzoyishikira tugize urunani rusenyera ku mugozi umwe. Reka rero twese hamwe twambike isi n'igihugu cacu ibara ryiza, turandurane n'imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme duhereye uno munsi nyene.